Amaro cyane bakunzi b'amaruga gwanje Apo Business. Nitwa Apone ni kampaye, chene yanje yitwa Apo Business. Ushaka ari jamiro nyino video yanje canke ubonye uruga gwanje, reka ndaguha ikaze mu kiyago cuno mugoroba tugiye kuganira. Kuri video imwe nabahitiyemo yo mu kibano ivugwa ko nabenshi usanga bavuga gutya abandi bakavuga gutya, ariko turakeneye kumenya vy'ukuri bino bintu umuntu bifata agute muri rusange. Cyane ni kibazo kumije muranibaza, ariko benshi bibaza bamwe bakagira ama commentaire ya abandi bakagira ama commentaire ya, ariko no munsi naje ngo tubiyage namwe mumbarire mu ma commentaire muzombwire namwe uko mubibona kino kibazo mucishura gute nawe mubifata gute. Ikibazo niki tugiye kuganirako. Wewe uri kuranyuza kuri no mugoroba ino video yanje, wewe woshobora gutwara umukenyezi yahukanye mu kubakana? Ashaka kuvuga uti je no mutwara ku mpamvizi cyangwa se no mutwara ku mpamvizi, ikibazo nico nyene. Wotwara umukenyezi yahukanye yavanye n'umugabo wo mushira mu rugo canke ntazo kubahuka? Ariko byose bafise ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi. Bamwe baravuga bati birafise byiza bakunda kuvuga ngo nuko iyo umutwaye ngo yarahukanye ngo abaze urugo icarico, ngo bafise experience, abazi vyagiyemwo, abaza ati byahise by'iwanje kahise kiwanje kameze uko, ivyo nabonye nibi ko ngiye mu gusaba ko narundi mu ngo nje mu rugo ivyo ntazokora nibi. Nimba arose ibibondo, abafise uburambe mu kureba ibondo, afise uburambe nuvuga nti mu gutunganya urugo byose ngo ababizi. Hanyuma abafise cyo nuvuga ngo maturité, abakuze mu mutwe, ntago vyanga kuba kurimwo kubera ko ngo ntaba ari umwana, kubera ko abarakwite mu rugo bakabibona ngo abakuze mu vyumviro. Ikibi bakora kumushima ngo nuko ashobora kwitunganya, agashobora kwikorera kwibako kino kwita autonomy cyangwa kino kwita kuba autonome muri we, izo ngo ashaka kubikora biragenda neza. No vuga ngo usanga atabyo bwishi bakunda gusaba, agerageza byinshi kuvyiba ku bijanye n'umukene, akamenye ko yitwara, ibintu zabone akamenye ko yitwara, byabura mu bakamenye ko yitwara. Rero ngo aragerageza kwibako, izo ngo ari mushimira umupfasoni cyangwa umugore ngo yigeze kwahukana, niko bavuga. Sinzi nawe ko ari cyo ushaka kongera ko cyane avuga ko uti kabisa barabe cyane ntibabeshe, ariko kandi birafise n'ingaruka mbi. Zimwe mu zo bavuga, baravuga bati ashobora mu kibano ashaka kumufata nabi, bakavuga ati yarahukanye kumviza nezi, ugasanga ko muri mushinga nayo ntimuguye neza, cyangwa mukize ntimuguye neza mu kibano, ugasanga ko muri ashwanye nabo babana bivuye kuri urwo ruvugo bamuvuga bivanye nuko yahukanye, ugasanga ntibigenze neza, ugasanga ko muri umugabo mutimukije, ugasanga ntabwo acishimye wa mukenyezi wiwe. Izo zose biravugwa, cyangwa ugasanga ko umukenyezi baravuga ati none ko babivuga burya umushinga nawe wanje yavyumvise, araheza nawe akayifata gute, bikamutera amakenga. Ikindi bavuga nuko kenshi iyo ari muri urwo rugo bafikira amakenga akasubira gusubira kumbura ko imigenderanire n'uwo bahoze babana, ugasanga kumbure uwo bahoze babana ubucuti burabandanije, barahuye baraganiriye, barayaze, barahanye rendez-vous, ugasanga kumbure ya relation ya kera uko bahoze bayaga kera nuko batoshikiriza kiriya gihe, mugabo imigenderanire yagumyeho. Navyo bizo ngo biza gutera umudugaro cyangwa umutekano muke mu rugo hagati y'ubakanye mushasha basigaye bakundana. Birumvikana ko rero ivyo byose mu gihe busaba ukundana n'umwe bahorana bizoteza umutekano muke mu rugo, mu bana mubi uzohaduka. Igihe bazomuvuga mu kibano, bazomuyaga, bazomuteramira ko mwirigara, navyo bizotuma kumbura umwana ushobora gutosekara muri rwa rugo rushasha asigaye yubatse. Ivyo byose biregeza bikaza agutuma kumbure urugo ari mu munsi bogena nabi kubera ivyo mpejeje kubabwira. Ubwo rero singombye kuvuga ngo wewe genda bakanenga n'uwahukanye ubintu byo kunuko umwe wese nahiwe. Igikomeye ngahane iki, igikomeye n'ikiyago. Mwoyaga gute mu gihe wubakanye n'uwo mwahukanye, n'uwigeze kwahukana urugo rwiwe, vyogenda gute? Mwoyaga mugahuza,
bogirana ikiyago kimeze gute zoba byiza muvuganye ukuri kumbure wewe nimba hari usigeze kwahukana cyane mwese mu migambi ukagomba kugutwara igikome n'ikiyago muyaga gute kahise kimutayaga gute ukuri nuko murashimye ku mugaragaro mbega muracahishanya mbega uwo bahoze babana bahukanye barahebanye burundu mbega nta migenderanire ikihari nimba icyari kuki yose nzo kwibaza mu gihe utegura kubana n'uwo wigeze kwahukana canke musanzwe mu bana nivyo umwe wese naho gufata ingingo yiwe kuraba mbega no bigenza gute mbega nimba ntegura kubakana n'uwo wahukanye no kwitwara gute mbega inyungu zobiye mu gihe mbanye n'uwo nahukanye mbega hamwe vyoshika kumbura izo ngorane twumvise zikaza mu rugo nzo kwifata gute umwe wese nahiwe hanyuma ufata ingingo nk'umuntu akuze utazogereranya bahuru ndangiza sura kubaza nti wewe kwaho kubana n'umukenyezi yahukanye mu rugo canke worondera inkumi itarigira yahukana itarubaka n'umunsi n'umwe wo bikora gute commentaire zanyu mandazikene murakoze cyane abantu mwese mukira n'urubuga rwanje ndabashimira byimva mutima nimwebwe bantu banje tuzosubira naho butaha.